tugomba dusenge dukubita abo bazimu. Nyakubita abazimu ndahamagara Imana ya repentance ndi mu mavuta Nduwimana Joseph. Yesu nashimwe. Nari kwa ukuguru kwaje kwija mu nyene kuravyimba wewe ni wawe wako mindoro nukuri kose sinashobora kwitambukana je nyene yari nduru udashobora kumuhoza kubolo nusi ndavyembe nyereka cyane gikomeye mwami Yesu niwe kweli. Nezereje nuko amagaze imbere y'ikoraniro ry'Imana kugira ngo mvuge ubukuru n'ugukomera kw'Imana. Shima Imana yandinze urupfu kuko Satani yarahagurutse mu muryango wanje agiye gufata taxi ngo aze kundaba nanje iyo ndi muri Prince Elja kumbure umushoferi yari karamuzana nawe yari undi muntu acara block imodoka arayugara yose acamugwa ngo hagarara ngaho ugendere mu cyo kuzana abandi bantu. Abo bantu abona yinjiye mu mpangu kundi umuntu agiye kubahamagara ntiyamenye kumbure ngo bimeze uko ariko ngo umutima utera kumbuyo nawe yasanzwe amenyereye ibintu by'imodoka cyari ibrokora cyasohoka yiruka ariko arashika ngaha yegera kate ahura agira kazi ni mu marka ku Prince Elja acahura n'imodoka nacifunga ifirinye imbere yiwe aho kwibaza no kwiyumvira sinzi nyene umutima ugarutse urambwira ngo njyaja mu kozi w'Imana yera kuvuga mu joro rya bonani yuko Imana iturinze mu muryango muri uyu mwaka wose Imana nihabwe icubahiro. Amen. Ndakora ibyajambo rirema nyene birarema namutse mwumva amajambo umukozi w'Imana babwiye ngo yacakire hama ngo yagendere mutse mwibutsa uhora ati arico bavuze. Yesu ashimwe. Ivyo nanje mpagaze ngaho imbere yanyu mvuga ibyo Yesu yabwiriye. Jewe nafashwe n'ukuguru hanyuma hari dimanche tutangura kuzimba sinamenya icyo kuvuyeko hama hageze kuwa gatatu makuzimba niho na telefona umukozi w'Imana arambwira ngo nuze ku rusengero ndagusengere shitse ukuguru kwavyimbye kungana mpuze nta kirato nashobora kwambara naje ngaha nambaye ikamba mbiri ariko bamaze kumusengera baransengera Yesu agirira neza turasenga arambwira ngo bahejeje usubire bagusengere ndataha bukeye mu gitondo hari ku munsi wa kane mbona ukuguru kwatanguye kuvyimbuka kuwa gatanu ndagaruka barasubira baransengera Samedi ukuguru kwari kwatanguye kuvyimbuka nta kinini cyo kwa muganga nafashe nta na kimwe n'amasengesho yo ngaha yagishije n'abakozi b'Imana basengeye ndakira ukuguru kumeze neza ubu ndambaye ikirato nta ngorane nimwe mfise ndashimira Yesu kubumwe yagiriye neza akangiza Yesu nashimwe dukomera amashi Imana yakoze asengana ukuguru ngene kwangana kwari kwajenje musozi kwari kumeze nk'umusozi kubasi kugera mu ivi kwavyivye kandi mu kanya gato apana mu misi umunsi umwe kuravyimba wamenga n'igipurizo Imana irahari. Yesu nashimwe cyane. Amen. Shaka basamoya Imana moyo imera amashi cyane. Nashimwe abamagaze ngaha je ni mushasha irigize kabiri ariko mugabo yamaze kubona ukuboko kw'Imana kuba naramenye no ngaha gusa nishimwe cyane we rihagije bandoze utagira ubwenge kutamera n'umuntu bandoga gusara ariko Imana igumye bandanya irakomeza n'ubu kandi afite ubwenge bukwiye sinigeze nsara narabonye ukuboko kw'Imana ariko pasiteri arasenga ku radio Samedi igihugu cyari dimanche saa 10 agitera gitakura saa 8 kyamara ndacumvirizwa kandi maramufasha no kugira ngo ndamenye ku radio kuwa gatanu yahera
yiheze kiretse iheze yiga ejo naraje ndazimira gato bisi yakoze kwibarabara kimbandanye njana kuri kotero nagati umwana niko ndagenda siho narumva ko ahantu ndagenda ndaharenga none ugiye cengi ahantu repantasi none ko twamaze kuharenga bona nkusha bigenda gute jewe nashikana urukire nga bacabangiza ko ari ngaha ivuga toyi chamazuma cyarajya kuri station acamira tujagana kutabukane no guca amahera menshi jewe kugenda gatoyi kureka amaguru pole kubera utahazi ushikira abatakisivero bagutware kandi ntibakuzimbe urumva Imana ahigera n'abantu baranakurangira na aderesi neza ukamererwa neza cyafata umutakisivero tunabwati jengi abantu kuri plantasi tarwo gisengete kujya abantu bose barahazi mukarenga ndashize cyamanyana ngana wene data nataka gufashwa n'ishika kugera n'isaha numva kumera neza Imana yaramaya amahoro mu mutima wanjye kandi Imana ibandanya uko nyene Imana ibamperumisha komera amashi umwami wacu Yesu bazobandanya bahamenya mu izina rya Yesu abantu bose Yesu nashimwe kandi ndabara mu James mu izina rya Yesu Kristo abakunda Imana mugomera amashi mu mananje magaze ngashima Imana nari kwa ukuguru kwaje kwijana kwa nyene kurabyimba wewe ni wawe ndi wakomindoro nukuri kose kwa gatatu umwe yakomindoro atagatambuka Mana yo mwijuru neza gatangaje sa numiwe uyu mwana bas Imana muyireke vuka ukuguru kwarinjanye buri munsi kwarabyimba buri munsi kila minsi mu kwicenda ukwezi kw'icenda kugeze ategerezwa kuja mu bitaro kandi bategerezwa kukuba haleluya agomba aje kwishuri mu mwaka weze twaraje twari gutangura itariki 7 itariki 3 z'ukwicenda nyene niho nacefa nasubiye kw'ishuri ngiye gukora amayegizami kandi bavuye kumbaga ubwo nyene igice cyose cyarahenze ntagiye kw'ishuri n'ubu turatanguye amashure kuwa gatandatu no kwamfashe turi mu masengesho twaraye kw'ishengero bukeye mu gitondo mbyuka mbona kwabyinze ari kunini dimanche baransengera birahera ndagenda byuka mu gitondo kuwa mbere ndaja kw'ishuri mvuyeyo mw'ijoro kurabyimba kurambuza amahoro sinigeze sinzira kuwa kabiri sinaja kw'ishuri no mw'ijoro birashoya biranga uja kurabyimba kuzana ibintu imirongo umenga ni utuntu tw'imirango ivi byose rirabyimba gushikaho n'ukuguru jeje nyene n'ubwenge wamenga bwagiye wamenga sijewe ariko ubu naraje ngaha baransengera sinashobora kwitambukana je nyene yari induru udashobora kumuhoza kubono nusidavyemera nyereka cya gikomere Mwami Yesu niwe kweli uyu mwana uyu yarakomye induru uwo munsi nanjye ndagira ubwoba ndabura icyo mfata ndamukuye mu biro ndamusengera ndamujyanye basenze ngo bamusengere babandanye gusengera ndaja mu biro biranga kuboroga guikubita hasi gutembagara ndapfuye induru byaradusize twarasenze Imana hafi isaha yose nk'isaha irenga ndababwiza ukuri Imana irahari mu bireke
no mwitako kumanuka ngaho itako ryozumva hose baguma babaga guhera ino harabaze n'uruguma rusatuye kugera ino n'urumva ko yagomba ko ivyari byo kuwa gatatu byo ni kwari kuguca ariko kabiri igitero wa gatatu yake ni gitangaza ari bintu kivuga Shimira Imana ko dushitse kuko bariko baransengera ngaho ako bantu kaguma kabyimba ruraba runini dushitse muhira ubwo nyene nararyamye gatoya nabyutse nsanga hapasutse ndumva amahoro adasanzwe kandi uwo munsi ijoro nararyamye ndasinzira kandi bukeye twaranje ngaha ndababwira ati muri bajaje barambwira wowe urashobora kwicara je ndicara aho tugende nashitse ngaho bajaje dushikana aho nditambukira ndashima Imana vrema ko nasuye mu bitaro muri uko kwicenda Imana ni hamwe uyu mwana ava ni mwana aho bose yahuye n'izo ngorane ava imwana bamurogera imana more imana irahari Yesu ni imana uzogume kuri Kristo Yesu abona ko ubuzima bwawe yataba Yesu kuguru baba baraguciye kure umunsi wa kangahe ibintu mbonye ndasubiye gukunda Imana no kuyubaha kure ndasubiye kuyubaha cyane Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nanje ndanezerewe kuba hano hantu nahagaze kugira nshingire Intahe Imana. Icambere manje gushima ni Imana yanzanye hano hantu. Umunsi wa mbere ninjira ngahana numvise ko hari Imana. Amen. Nukuri ndabishimira Imana cyane. Uyu mukozi w'Imana atanguye kwigisha muri je nace numva vrema akayaga kiriho vrema kuruhuka. Kandi igihe cyose nahinjiye naho bari ikibazo kanaka vrema numva nduhuze sinzingira n'abandi ko babavyo muganda shingire Intahe hama ikintu mfise ibintu bitatu nshaka gushingire Intahe Imana eko mu bizibiri ziheze je nari maze ibisi ndiho ndasenga Imana saba mpemu yera andongora ukuntu nosenga kubera bivanye n'ukuntu akazije kahagaze hari ukuntu ngira amasese nkagira amasese yo kwiyumvira ubuzima rero nanje nkaba ndi umuntu igihe cyose ngize agasese kanaka amanere kubera ibintu by'amaso acabatandi ntaruha nkumenga nosara nkumva ko mu mutwe ndushe akabaza kariko kose kakandurisha naho nosenga nkumva ko byahanka bitahava hanyuma je ndavuga iki kintu no gusengera gute cyo hava gute hama danke mwe yararandongora ukuntu no gusengera nfata amasengesho y'iminsi indwi umunsi wa mbere ndayatangura nsanga hari pambaye nayatanguye ari jeje hanyuma kuya nyene nabimaze ibisi ndiko ndavyimvira ibintu bishije byose dushitse ngaha umukozi w'Imana uyu nyene amaze kwashika donc mpwemu yaraca murongora kuri bijya nyene kugira ngo twaragere na Yevisi ni wa munsi wigisha ikintu kijanye n'amacu bijya je nararuhutse ndumva ko vraiment none ndose orientation y'amasengesho yanje nshanduba ati kumbi Imana ikonfirme n'icyo nari ndashaka gusengera nshanumva ko icyo kintu cya mbere Imana irabikoze ko byarandubisha vraiment cyane rwose n'ubu satani ntabwo turi azana muganga ndashima Imana ko namaze kuronka ukuntu ndoza ndagisengera hama ikindi naco nari ngwaye ngaha mu ivi gante iyi ntuze yari yamaze kwimuka narayimura nkayideplasa ikideplasa ako ikava ngaha ikaja ngaha itakiri mu kibanza ngize gutya amagufa agaturagurika numva ukuntu umenga n'amabuye hama naho nyene uwo munsi ndavuga nti reka ndagisengera ndafata umwanya wo kurisengera fata amasengesho yo kubyuka saa 9 y'ijoro iminsi yose ndagisengera nkakumwe Ezekiel Imana yamubwira ngo navugire ku magufa yumye nanje niryo jambo nahagaze nanje ndayavugira ko ndavugira kuri iyi ubu rero ndashima Imana y'uko byarasubiranye donc amagufa yarasubiye gufatana dukomera amashi Imana cyane kuko ndanagize narababara sinagira cyanyuma hama ikindi kigira gatatu nshima Imana
muri iyi minsi ujya munsi y'umukozi w'Imana yari ngaha y'umudamu wo mu Esperance naje ngaha umaze iminsi ngwaye niyumvira ari corona byabaye bibi aha muri poitrine haremerewe hari ikintu kirahagaze hama mugabo mfise na grippe mugabo nkanwe imiti nkumva ntihava umunsi umwe rero mw'ijoro ndafata bible ndayishira ngaha ku mutima numva ico kintu ndiko ndasenga umenga kiramanutse rero ujya munsi vendredi tuje gusengera ngaha atanguye gusenga gusa n'uyu umukozi w'Imana atanguye gusenga nca ntangura kugira noze nca ntangura kuvomisa natanguye kuvomisa ndi ngaha mu rusengero narinze nshika muhira ntiriko ndavomisa kandi uko navomisa niko byagenda bihaha uko navomisa niko byagenda bihaha gushika mpeje kuvomisa ntibyaciye bihera bwakemeze neza ndashima Imana amashimwe y'Imana wacu Yesu nashimwe. Nashimira Imana kuba muri repentance. Ndamaze ikiringo cy'umwaka urenga ngiyo kandi ndashima Imana hari intambwe maze gutera. Hari n'intambara nyinshi Imana imaze kurwanira kandi ndazi nazisibye kubwo kuba muri repentance. Ese abambere umugisha. Kamangira shinge Intahe kubijanye n'icyo umwongera ariko aravuga cy'amavuta. By'ukuri ibi bintu nivyo Jenda kunda gusenga iyo ndiko ndasengera n'ikintu nkavuga ngo ndi munsi y'amavuta ya Nduwimana Joseph ndategetse iki kintu mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. By'ukuri ibyo bintu nasanze bikora. By'ubundi hari mwene datumwe yambwiye w'umubanyi arantera inkuru ngo bamuroze ahantu sanzwe ari ibintu by'imiceri iyo mu myonga ngo bamuroze ngo bamutuma ngo uruyuki uramuzunguruka wamara guhera mwako kanya ngo acatangura kumeneka umutwe udahera yamaze nk'amasaha 5 agwaye maze gushika arabimbwira ndavuga ntabona abazimu ariko hirya mu kanya turabakubita. Yesu nashimwe. By'ukuri ndagira ukwizera ndahagarara mu bushobozi ndamubwira nti ngwino dusenge ndamwicaye kandi ndamubwira nti tugomba dusenge dukubita abo bazimu ndakubita abazimu ndahamagara Imana ya repentance ndi mu mavuta Nduwimana Joseph. Yesu nashimwe. Ndabakubita n'ukuri barasha n'uri musara amahoro kabisa n'uri musi n'umwana wiwe agize n'akantu agira kakabazo ataza kundwanira ngo amusenge kabisa. Rero by'ukuri nasanze kuba musi y'amavuta y'umukozi w'Imana n'izindi mbaraga. Yesu nashimwe. Nijyo bundi kandi Imana irasubirira nkwenza haza undi mwene data maze imisi mu gashomeri izi misi ndamusengera amasengesho mbabaye ko ndashima Imana uyu munsi nasubiye kumuremera igitangaza aje ku kazi kabonetse kabisa. Yesu nashimwe. Ejo bundi yaje afise akadobo karimo nk'ibiro 2 by'ivyema ambarira ngo ndiko ndarondera yo kurya ndamubwira none ubona bikunda ngo wapi ngo ndatumaranye imisi 2 ngo ntibarya ibiro 2 ndamubwira ntiza niyo ndobo ndakwereka Imana ya repentance. Yesu nashimwe. Ndafata iyo ndobo sengera mu mutima natuza kandi ndavuga nti ndahamagara abakiyamye izina rya Yesu. Kunyene guhejeje guhura arambari ati burya nyene nahuye n'umuntu acabitwara byose amavuta asabamubisha. Rero nagomba nababwire kuba munsi y'amavuta y'uyu mukozi w'Imana nukuba muri connection y'ijuru. Yesu abamubera umugisha. Nakira amavuta ya Pastor Nduwimana Joseph mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye navuga gushimira Imana ntabwo nari ndahazi ngaha gusa umuhungu yakora impande yacu nyine yakora akazi ko mu nzu akabwira mama wanjye ngo hari ahantu dusengera ngo kandi hari Imana. Mama arambwira ati nanjye ndafise umwana wanjye ariko igihe azozira
azovunane gusenga hama ndagaruka ndaza mu rugo maze gushika mu rugo ngira ikibazo cyo kumva mu nda ntameze neza ariko nyamye numva ijwi rimbwira ngo genda usengere hajya hepfo y'iwacu kaje iwacu ni mu Kajana hari ahantu basenga ndagenda uwo munsi hari merekerezi ego barasengeye ndataha ariko kumara numva mfise ikibazo mu nda mafise utuntu ndatuma tunkatagura mama ndamubwira ati mama none wa muhungu avuga afise ahantu basenga kutamukonekise kugira ngo naje zonjanje gusenga mama niho twatari tugenda hari c'était jeudi mama charanja naho uwo muhungu yakora hari mu 8 le 20 hama le 21 c'était vendredi ico gihe turatangaha dushitse ngaha hacabaho umwanya wa deliverance baragira deliverance abamaze kugira iyo deliverance nanje ndahaguka nyene mu bandi bariko barasenga ntangura kumva noze hama umukozi w'Imana ujya mwarimu aravuga ati hariho abantu ngaha baguma bumva noze nibaje ngaha imbere nanje ndaza muri abo bantu nukuri nabonye Imana nabonye igitangaza sinumva uko novuga guhera iyo roventeye y'ukumunani numva nyene narakize natuye gukira ntanumva nanje ndaremoroze hama narikize n'ikindi kibazo hari imizigo yari gushika icyo byambwira ngo izoshika mu ndwi zibiri ariko satani arayifata pe arayizibira ndavuga ati semani imizigo izoshika gute ndavuga ati reka nje gusenga guhera icyo gihe vendredi uwo mungu yazana ngaha nagumye ntangaha gusenga hari umukozi w'Imana yitwa Mutokamari aravuga ngo mugiye kwakira telefone ibabwira inkuru nziza ico gihe muhira amatara yari yakitse hari jeudi telefone ndayisiga mu rugo vendredi ntaje mvenga igiye kugura telefone sangamo message mu kibuga c'indege barambwira ngo imizigo yawe yashitse ndavuga ati Yesu we ntuhabe icyubahiro nukuri ndashima cyane ndashima Imana y'aha hantu nta naho narinzi no mu byumviro byanje nta naho natekereza ko nza gusengera kuko cyemba kure bambuye mu Kajana ariko Imana yarabikoze ndashika hama nongera kubona ikindi gitangaza hari amafaranga atari make cyane kabisa nyene yari ntabwo yari hafi ariko icyo genda vuga ati semana amafaranga nzoyabona gute ndasenga nukuri umukozi naravuga ati mugiye kubona ibitangaza mugiye kwakira amatelefone niho rero nabwirwa ngo amafaranga yashize ngo rugende kuyatora nukuri ndashimira Imana y'aha hantu cyane rwose nkihema sinumva ko nosiba nuko bishika amafaranga y'itike nyene nkabona satani agomba gufata ukuntu ndavuga ati ndemera ngene na taxi vero ahandi hasigaye ntagende n'amaguru mugabo nshika ahantu narahabonye Imana rero kugira ngo igihe muzo kwandika abantu babashizwa nanjye kuze kushiremo kuko narahakiriye hari ibintu byinshi mu buzima bwanje biriko birabohoka hari ibintu byinshi satani yari yaraboshe ariko kugushika igihe ndikubona umuco w'ibintu byanje kuko niyo mizigo yari yaraboshwe nta niyo nari kuzobona kuko nayo mafaranga nta nayo nari kuzobona ariko naraje ahantu ndegera Imana y'aha hantu kuri Imana yarangiriye neza nkaba nshimiye cyane abantu bo ngaha Imana yarabaye amavuta kandi ndabasabira yandi mavuta menshi umuntu wese azoza aha hantu arushe aremerewe azemve karuhutse no kumvisa amahoro naguma nitiriwe niyumvira ibintu byanje ariko nkabura igisubizo nka telefone ahantu bari barapakiye imizigo bakambwira ati imizigo yawe izoza kubera imizigo y'umuntu yari yaraje ariko iyanjira amakuza ndavuga ati semana satani yaraboshe umunsi novuga sinzi icyo reka dusaba abantu bose bafite ibintu byananiranye ku bamungu bazobizana birumvikana ku bamungu ndabatumiye n'umuntu aza kubyumva n'uza kubwira umubarire ku bamungu ni umunsi wo gukora ibintu byose byananiranye tuzosenga Imana y'ahantu ikore mu izina rya Yesu ariko hariyo abahungu beza abahungu batabarazana abantu hano uwo muhungu ndamusabiye umugisha mbere Imana umugisha abandi bahungu batwara abakobwa mu byaha ariko abahungu beza babazana muri Kristo ariko mwabahungu mwe muze kuzana mu bakobwa
abakobwa ba Kristo Yesu n'abakobwa be muze muzana abahungu vyagoye muri Kristo Yesu hano muri repentance. Kandi ndashimiye Imana kubwo tutari umukozi w'Imana naje kugenda na karadiyo akanakaguze kubera ze kumviriza ijambo ry'Imana. Ejo muri repentance naje kubera ijambo ry'Imana uyu mwene data yakwamavuga rero igitangaza cyabaye ryari nabasha karadiyo kanje ndumviriza uri kubasigura nkaba nari mfise akantu niko ndubaka inzu yari yabomoje kubera imvura. Imana ishimwe. Hanyuma cyizera ijambo uvuze kuri radiyo ko Imana igiye kutugirira neza cyanaryandika nabyuka naryandika akaradiyo karara ku musego naziye mbona umuntu amamagara arambwira ko agomba ashimire ku kitana kimwe namukoreye acaramba 100 cyabariha amahera y'abafumbi yose. Rero ndashimira Imana kubw'amavuta nje muri repentance. Imana yamaye iparasera ya gusa aho bari ya ruguru mu nyuma kubw'amavuta nongera kwimuka mu maranje ubu ndafise parasera kandi nahejeje kubaka kandi na ruguru iriyo kubw'amavuta kabisa kabisa. Kandi kubw'amavuta Imana yaragutoranije umukozi w'Imana ufasha abandi bakozi b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ndashima Imana kubyo yankoreye yahora binkorera, ariko rero kubyo gusengerwa ugakira indwara narabipinda. Ari umuntu abipinga cyane. Ari umuntu abipinga gute? Narumva abasengerwa bagakira nkagira ngo mpibiste ko baragirira ishengero. Mbere n'iri shengero Église de la Repentance et du repos en Jésus-Christ naribonye kuri Facebook cyane, nkaribona nkagira ngo ibyo birabaho, mbona abantu bashinga Intahe ko bakize. Hanyuma rero ndaja ndagwara kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nyine turimo 2021 nagize indwara ishaka gushushana asma ko ndi asthmatique kandi atariyo. Haguma nkorora cyane, haguma nfise intege nke, haguma nivuza imiti nkayironka, ariko imiti yakunkiza ahubwo bikaca bivyiyagrava cyane. Ndimvira ni asma ari compliqué. Iya asma byagenze gute? Kwa mbere kurahera, kwitwa kabiri kurahera ndivuza imiti nanyo iri myinshi, gatatu kurahera inkoro ikagenda indwi imwe indwi ikagaruka. Ahebegwa yiko arindagurika gibihe ngo nkumva mpema neza umubiri wanje sinumve ko mfite asima. Nko rero mu kwezi k'umunani tariki 16 murumva ko hari amafaranga yagira here, nabonye ukuntu navuze ntikamanukiye Bujumbura kwivuza ko iyo narindi ruguru ntibyari byakunze. Ndamanuka nca ku muganga arabivyasuma ariya kwa Dr. Binagana cyane aho muganga yitwa Kamamfu ari aransuzuma iye yandikiye imiti rero ncamfata séjour yo kuyinywa ndi ni Bujumbura kugira ndabicimarira kugira ngo nibitakunda nzosubireyo. Ariko rero ndabona kumengo Imana mpemu Imana araza arambira ati genda mu ishengerero niri urahakirira. Sinenda hazi ariko naraharondeje ndaharonka nzana amaguru buke mfata akabajaji ndakajamwo hanyuma karanshikana ndabona aho vyanditse. Mbonye aho vyanditse ndinjira, ariko umunsi w'Imana nza gusenga nk'abandi mu isengero, ariko numva umukozi w'Imana avuze ati ntwaheza i programme tubaza gusengera abagwayi. Nca nguma mu bandi mu bashitsi, ndagumayo mu baje bose bagwaye. Mugabo nguma hose mu isengero naguma nkorora cyane n'ibintu nguti kandenga sinduha umwanya wo kumviza n'ijambo ry'Imana kubera ko nari merewe. Niho rero hacu umwanya ndashikirwa no kwakirwa umukozi w'Imana aranyakira, ariko murumva ko bwa mbere nabipinga, ariko mwe yarankoresheje cyane ndahaguma
mbere bushaka no kwira ibaza umuntu agiye misa saa 3 mbwa akavayo saa 11 nkumva umutima umbwira ngo bihe butahe unyereka ibyo naja gukora ubwo wundi mutima ukavuga ati guma ngaho ndagumaho rero ngumyeho kozi w'Imana aranyakira n'ukuri bikwiye anyakira yanjana mu biri we aransengera sinamubwiye ico ngwaye nkoro yarayumva aransengera niho yambwira uko bimeze ambwira uko bimeze atavuga ati nihaye imisi yo gusengera nawe urubarugo uzoduga rugenda guhaye uruhusha ati iyi ndwi yose izohere uca ngaha ku mugoroba narabikurikije byose abantu b'Imana ndabikurikiza uko asengera uko nje mu masengesho niko nabohoka buhoro byari byaramboshe niho natora itiro nari maze amezi yose nasinzira niho natora itiro umunsi wa mbere kwa munda sinzira ukiye kwa mbere ndamugira nti narayisinziriye arabandanya aransengera kwa kabiri nuko itiro riguma giyongera uko njyamye numva giyongera handi sinaryami ku rubavu naranicaye nisiguye imisego mugabo kuva umunsi ndumva ko ndiko ndasinzira ndumva ko ndiko ndaruhuka hageze ku munsi wa kane niwo munsi nari kuza kandi gusengerwa numva nta ntege mfise mpagurutse nkazungurirwa mpagurutse nkifatikiza igisika aho ndyamye birakonza gusengerwa nuko ari twavuganye nyene kandi bariko bitegurira igikorane kizoba rutuwa 4 euro 5 rero mu kazi kenshi cyane mugabo yanyitangiye cyane uko yambwiye niko namusangaho niho rero najya mu munsi ntaje uwo munsi usinama ntaje kuko nabise intege nke cyane umengo ndikintu atacu kimaze umengo nuko hasi umengo mu mutwe sinkomeye umengo ndakababi mu buzima bukeye binduko nyene umunsi wa gatanu nduko nyene bukeye mugabo ndiho ndasenga haciye umwanya numva umengo no haguruka nkaza candaza ndakorobeza ndamubwira ko ivyo byafashe kuvejo ndamubwira bisarambira igituma ndavyumva ko ntanizera ko ari ivyo nyene mbariye ndavyizera n'ukuri sinasuye gupinga abakozi b'Imana ndavyizera ko ivyo mbariye ari ivyo mugabo caranse acashira amaboko y'Imana camva aho nyene nasubiye no kuzungurirwa candataha arambwira ngo jo Samedi ntuzoze uzoze kuwa Mungu niho rero kwa Mungu nasubira ndaza mu kwisengero uko imisa imvuga y'imisa nyene ndahaguma abasenzi baransengera hanyuma imisa ya premidi ndayigumamwo n'umungere wo ngaha aransengera acambwira ati je ndabona ko ejo ukwitahira amahoro ndabona ko wabohotse utaha ndamushimira bikwe nabyo ntigenzuza gushinga intahe mbonye ko bimeze none rero nase kwigumana mu nzu no munsi itariki 27 z'ukwezi kw'icenda murumva ko atakwezi guheze mvuye ngaha kugira ndamubwire ko maze igihe merewe neza mu mubiri maze igihe ndi mu mbwira abantu bumve ko ndi mu mahoro ubu numva ko merewe neza ubu numva yuko yasengeye atanzi yasengeye ntari muri iryo shengero ntibatora uwo ari we wese ntiyakamu uwo ari we wese ahari mu ishengero amashengero atandukanye yoza aritura uyu mukozi w'Imana akamushikiriza imitwaro afise nawe akayimushikiriza Yesu Kristo umukiza wacu nukuri afisa amavuta arengeye ndamusabira umugisha ku Mana kugira ngo Imana imwongereze amavuta ko akorera ibitangaza abantu atazi ntatoranya kandi afise benshi narabonye ko bimuruhisha cyane ariko umwituye ataronse umwanya afise benshi kugira ati ejo mu gatondo uzoze niho nzobandi kandi uje ntusubira inyuma imvumure arakwakira Imana yonyine nizimwongereza umugisha mu byakora byose kuko ariko akiza amahanga abatazi bose kuko abakira n'ukuri bantu mwese mu nyumva muze murasabira uyu muntu kugira ngo azashikaho muri hose ishengero ryiwe azarishikane kure rize rije mu ntara zose zishikeho kugira twegere Imana ibahezagire. Amen. Amen. Pregre Kristo. Nagomba gukengurukira Imana n'ukuri yari yaramfashije namwe abakozi b'Imana muramfasha cyane
hanyuma mugabo mu nyuma shetani irangwanya ntora umuntu azumfasha muri ibintu mubona mwegere kumfasha kurangura hanyuma aragwaye abakozi b'Imana ngaha nukuri baramfashe neza gushika kuri uwo munsi murakoze Imana ibafashe ibongere imigisha amani mu nsengero tubifatanye gushika ku mpera y'isi bizogenda neza gushika ku munsi Yesu azogarukira. Haleluya. Amen. Haleluya shegera ry'Imana. Mpagaze nashima Imana. Imana yaraye nyishuye umutwaro narisengeye imyaka 12. Imana ntihabwa icubahiro. Je ncubaka twagize mariage n'umukatolike nanje n'umupantekote. Bikangora kungene dusenga hamwe nkama afise uwo mutwaro ncompa tugasengera hamwe n'umutware wanje rero Imana yaraye ibikoze ibihere gucubahiro. Ikindi naco nshimira Imana nuko muri iyo myaka yose yagiye ituba hafi nta widogeye uwundi. Mu nyuma yararusha arambwira ati uragenda aho wumva wewe usenga wugurukiwe navyo nyene ni ivy'igiciro nivyo gushima Imana. Ntiyamujije kuja gusenga aho arasenga Imana nibihere gucubahiro. Ikindi shimira Imana inzira z'Imana ntawozimenya iyo twaciye kugira dushike ngaha yacishije umuntu yantumiye arambwira ati muraza ngaha muri repentance umushinga nta yaramaze umwaka n'amezi 4 agwaye cyane gose ndaza ngaha umukozi w'Imana aratubwira ati wewe tuzohurire muri serire ku Musaga nagomba ntera intege abantu bataja muri serire barahomba cyane gose bazohore bagenda. Ijambo yatubwiye ati Imana yarabonye ko abantu barushe ishiraho ibibanza byo guciramo imanza zananiranye. Uwo munsi nyene ngendayo naciye ntumira umugore dukorana ntiviye ngo tujane numvise umukozi w'Imana ngiye duhurire ku Musaga yari karagira examen bamutumye mu Rwanda yarafite kansere y'ibere. Tugishitse muga nanje ngenda afise kwizera bamuza murandikira n'ikete Imana ntwara agapapuro ngaha mu mufuko ndavuga nti Imana ndaduze ku musozi w'Imana ikibazo cyose ntwaye nuko umushinga ntaye wanje yokira nzogushimira Imana. Atangura gusenga yatanguye afata wa mugore acatangura kuvuga ati Imana re kuri kansere kandi ndashima Imana ko yagiye mu Rwanda yasanze atayagwaye Imana n'imana. Amen. Nanje nashikiye mugaba gisengera nyamu mama navuze nti Imana noba naje gupinza umukozi w'Imana ariko numva barire kuko nari mfise agapapuro mu mufuko kavuga ati atavuze ku mugabo wanje sinzogaruka. Ashikiye ikintu yakoze yamfashe mu mutwe avuga ati Mana cagaguriye imigozi bashimye utwe w'umugabo akire mu izina rya Yesu. Arasengera cyane gose ndarira kubera ama emotion twari tugeze ku mahera menshi cyane. Muri uko kwezi twari twatumye n'imiti muri Canada ya 2 million muga yihejeje acagira roshite muga ndamurondera mvuye ku kazi ngo tujane gusenga ntiyanyitaba kubera nari nsiga nugaye inzu yiyugaranye mu kugira vyuka nabwira umukozi kuze kudodora cyane avyuka nicaye ntashobora no kuvyuka. Umukozi w'Imana asengeye naciye nsohoka hanze kubera nyene canda mu telefona ndamubwira nti nturi hehe. Ijambo yanyishuye yambwiye ati numvise birekuye canda gukina basket haciye umwaka n'amezi. Haleluya. Ndashima Imana cyane gose yatugiriye byiza ndamushimira cyane nawe yaciye atera intambwe. Pastor yaciye avuga ati uramuzana tumusengere dusangangure n'ibyari bisigaye. Ndashima Imana rero ndamushimira umutware wanje ntiyagavye yaciye yitaba ubutumire none shima Imana cyane ko yarayageze ikirenge mu ca Yesu. Imana nibahereze. Reka abanza atere haleluya. Atere haleluya. 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 Amen. Urabona Yesu ingene atanga amahirwe ya nyuma
umutwe wiwe baguma bawutobaguramwo inshinge. ndashima Imana kuko yadukuye ku mutwaro ukomeye. Ibi pasiteri avuga twari tugeze ku isomene bamutera urushinge rw'ibihumbi 100 kuwa kabiri mu mutwe, hama no kuwa gatanu bakamutera urushinge rw'ibihumbi 100. Urumva ko Imana yadutezuriye, twari tugeze ahantu twiyumvira tuti hari aho tuzoyabura tukamererwa nabi, ariko Imana yo yari ibizi, yari ishaka yuko tuzohurira ngaha tugasengera hamwe tukinjirana mu ngoro y'Imana. Rero nari kuba narakiriwe kera kuko je narabatijwe mu mazi menshi kuva kera, nasengera muri Pentecote, ariko ndavuga nti Imana sinzokwakirwa tutakirwa hamwe n'umushinga nayo wanje. None Imana yarayibinkoreye ko yabatijwe yabyemeye kuba umukristo wa ngaha, nanje nsaba ndi munyakire muri ino ngoro y'Imana. Imana ibahezagire cyane. Amen. Isashimwe kandi bakozi b'Imana. Erega hashima kwa pastori yambaye hafi yamutelefona ndamubwira umutwaro wanje. Yo ku munsi wa gatanu umunsi yagiye kwanye mu Carama namutelefone ndamubwira umutwaro wanje, hama cambarira nguraza mu gikwane mu Carama wahanya ku masengero abiri byose birahera. Uyu munsi cyashisha hanje tugati ko nuko Samedi kizoba ngende Samedi. Burya je umugore twe twarashwanye gatanu tananizo ndomoka ku buryo yandi umutima cyane. Burya ku munsi wa gatanu sinigeye ahantu ndaca ahantu hari turaza n'ibisaka moto ngo bango njana kuyonya mu Gasenyi ngo tugende. Ku buryo yandiye umutima rero ndavuga ati shaje kwiga hanye abamamaza mu bantu acarurira yuriye ndacana ku station bita Kigobe City ndamwa gatoro gatoro ubwire bana bantu uveko hama niyo gatoro ngo andi bose bamwa gitoro jewe ndiko nekwiye ko nkurako bafise imigambi byavuye ko je niruka ndamucike. Burya aranga kuvako nazo kuvako cyasubira ndamuhenda ngo bangu ngo tugende hariya mu Kigobe mu City yagura gafanta ngo migambi ngo gafanta ntibyarimwo bafati hayi twiceye hamwe ebana raje umutima byatari. Burya aramunda twefana mandakabare ngo bantu kweko rero barika kamoto amugeza gafana ugatara bako avuye ko kinakumva kamoto ndiruka nirutse ego nirutse achafata inyuma afashe inyuma ndamukwega ndamubura hasi ashaka hanya kuguru abantu shafata nk'ukizwa nabi dukutora ngutegamura bakunda baratari amazwa kumufuta cyane umugore wanje mugabo gusa twitwaravanye bamubaza mufasa umugore wawe yego umugabo wanje sawa nta mugabo wawe kugira ngo kubonya boje umugore wanje mwe abandi biruka mu bapfumu je yuko masengero je ntasengero ntasengamwe yagiye mu gaga muri disi aja muri fire yego prema abantu ntibari bwabone Yesu anye nimaze kuhaza anye hayagize amezi abiri yahaza none kubera basta bizwana mubye hebe inzoga kakuziheba ebanga zo hebe inzoga ngo basebugaye ubwo genda gusenga kama gozo genda gusenga ndeke nigere mu rudahira Waga usengeyo Mana yawe kuko umugore yataha mwijoro kaza yaborewe nanje nanyoye avuga bawe nta kundi gibashatse gukizwa yase nawe akundi Mana ibahezegire pastor Imana tubwiye yakoze n'igiki Imana cyo yakoze je mu gatondo dusa telefona gurazo telefona kujana gusenga mugaye twari nzi gufina na mu telefone ngo ategeye gusenga rero wowe twajana ngo ndaje umugabo kwa kuguru gusa ntambuka
wewe Fatima tuzenga kwa dino tufata bisi ndakurihira ndashima Imana kwa kuje mu ngo y'Imana yaje ngaha yandare ashike hano ugomba kumusaba imbabazi ibyo wakoze byose bibi. Sawa sawa sawa, tutere haleluya. Mana nishimwe ibintu yakoze. Aba bantu babiri ndabakeneye mu biro muri mwanya uza koze. Ndabakeneye mu biro tubafashe, tuze kubafasha kandi byagenze neza. Ndashimiye umukobwa wa Yesu nuwo yaje yo gukizwa afashe ingingo y'agakiza. Umuntu cyubahiro tutere haleluya. Muze n'abasengera mwegerane n'abasengera mu minsi itabucanga bashingira no kubikoza. Yewe nibi rero byitse babikora ibintu guhera ko iri watsigura cya kure cyane ariko kwari kugira ngo utahure iyavuye, kwari kugira ngo utahure y'Imana igukuye. Haleluya. Reka ndabasengera. Mana data wa twese wo mwijuru, uyu muryango ndawusengeye. Ni wewe washimye ko binjira mu iyi nzu kandi abantu bagiye kuhabonera amahoro. Abadayimoni bari batwaye ariko kubw'ubushobozi bw'ijambo, kubw'ubushobozi bw'agakiza, kubw'ubushobozi ba hari icyo ukoze k'uyu muryango. Ibyo baciyemo ntacyo bitwaye ariko icyiza ni uko baguhindukiriye Mana. Ibyo baciyemo aho bananiriwe ntacyo bitwaye ariko hari sede ya kabiri. Sende ya kabiri Mwami, ibi y'umunezero, ibi yo kumvikana, iyo bagufatana mu nda, ibi yo gufashanya, ibi yo gushingira intahe, ibi yo guhamagarana sheri shushu. Ndagushimiye ko uyu munsi wateguye amasende ya kabiri. Ndagushimiye ko hari amahirwe ya nyuma, tugukomeye amashyi n'impundu mu izina rya Yesu. Amen. Ariko ntabotera haleluya. Uyu munsi ni uw'Intahe. Musubirire mu bibanza ndabakenera dusohotse ntimugende tutavugana. Amen. Nukuri ushobora n'ijoro Imana n'ukuri. Jewe niyo ndashaka no kumabuye no nafashwe ese programme kutabuka kuga muri iyo joro ryane byuka saa 9 z'ijoro mvuye mu ndoto sanga umubiri iyi parti uruhande rw'uburyo rwabaye paralize sanzwe mbana n'umukozi gusa umupasoni wanje akorera ruguru nova mu gitanda kugira ngo itabarize na telefone byarananiye ko nahamagara umwungere wacu ari umuvyeyi wacu birananira guhera saa 9 z'ijoro kuko nahigana kuja hasira suze ko Imana yabikoze mbera nk'uguye hasi mba kuri telefone nshireko umwungere kije no kuri je nangwaye nafise paralize uruhande rwose sintambuka umwungere yaranyumviye ico kibi na mwene data jiswe ngaha baza kuntabariza ku masengesho aha nizeza ko biza koroherwa bivanye n'amasengesho yasengeye
nuko rero urabona sinigaba madame wanje ari mu gihe bitameze neza pastor arabizi arakoma induru gutekereza kuduga guje rwari ingozi mu bitaro pastor nawe nakurigeze ndamubwira shitagira intervention n'ingozi direct no mu bitaro iza kubimubwira mu nyuma ko ndi mu bitaro ndamunetse amafoto aranshabure mu byingo afite amakosa ko ntacyo bidoga je nakundi nari kubigira mugipatara ya kabiri yacifasha mba muntu wo kuva ku gitanda weze guterura no guca muri dushe guca mu bintu byose wenda guterura aha narashimira Imana amasengesho yo nga muri Nduwimana pasteur n'abatakoze abasenzi naragiye mu bitaro ndagwara basanga sinindi malaria ngo ikaze cyane gose mugabo sinuko kwa malaria y'uko bara abazimu baci bavuga ati karo duteranye ibintu byose tubifatire hariya buryo buvuga cyane twafise umushisi turi boronke vuba mu pasteur arabizi cyaciye mbona ko ari igitero kiko kiratuburagiza ibintu Imana iri twereke mu buvombo kwezi kw'icumi je nanje ndavuga ati mu izina rya Yesu hari Imana uko biri kose ikiba kizoba ku bushobozi bw'Imana rero nagarutse barangiye transfer ngaha ndagaruka ngo bitari ngozi ndavugana na pasteur kandi ibindi bitaro ngari bijombura arambuza toya ingo kwanza muri ministere y'Imana Imana ibanzikore muri joro angu kino diakoni anguraho narinde Imana mweza kireveye kizana ngaha ari nka saa 3 z'ijoro ivyo kuja mu bitaro tukabanza turakibagira turahamagara Imana barize kunira muri sheze ruranje mugabo navuye nga ntambuka mu kibuke mu modoka ivyo nkaba ndabishimira Imana nuko nabaje mu bitaro nagiye ndeme ati kasima navuye muri ministere y'Imana najo nza kuba narinje mu bitaro mvugana n'abadokiteri nga muri izo medicale batubwiye ibyo tubona byose urabutaha usubire gutomboka bushasha mugabo ndetse n'amasengesho nakuye ngaha baca bambura mu masaha 3 burya saa 6 z'ijoro nakunye ntambuka ibitaro atabona rwa karantambuka ndagamba ndabishimira Imana nuko ivuze byinshi nzovuga reka nange ikimazi abandi basi Imana ishimwe biragenda neza cyane n'ibitaragenda neza mu mwanya biragenda neza abadayimoni barakorwa n'isoni mu izina rya Yesu bazi kuza kuva ngaha byose bimeze neza abadayimoni batsinzwe kandi Imana irakora ibikomeye cyane namunezero nawe ni muzuka uyu yari yapfuye mbega hari kuwa kane yari yapfuye abashitse barabonye ko yari yapfuye umuntu atagihema atakikubita urugo yagiye yapfuye sivyo muzee Mutama rero niwe nahasanze niwe yavuga ati jewe ibi uru n'urupfu ndabona kabaye yavuze ati ahubwo ngomba nangishimwe kubona ndamubonye asubiye kuvyuka twasanze yapfuye neza na neza mpamagara barambwira ati burya kabaye ndiruka amagara reviri ati fata taxi wiruke Clementine barahageze ba Nadine babahageze turagenda na Juste na Madame ati tugende dukubita abazimu arazuka mu izina rya Yesu twarasenze cyuya kirabira nk'amasaha nkangana n'atatu kugira zuke asubire kugaruka butatu mubone twavuye aho aririmbye asenze avuga uyu yazutse uyu ni muzuka kweli iyo hataba abantu bashobora kuba bizeye baca babahambira bakaca bajana kubika hariya mu gatondo bakajana ku maziko kari kabaye vraiment abavyivugira wewe Yesu ashimwe shengero ry'Imana Haleluya
aratubwira ati yaje ufite umunezero aragwa. Hanyuma tukibaza ati agwaye ibisanzwe bazomuvura kwa muganga akiri. Hanyuma ikindi yaje nk'iminsi nk'itatu arambwira ati nyamara munezero aragwaye, ndavuga ati tugende kumuraba ngo kumenga burije none ko mu modoka ari igitoro tuza gushikayo n'igiki. Turagenda tubona umenga ni bisanzwe, tugezeyo ahantu yabaje sinamenya neza, mugabo hari n'umugira neza yamutoye aca mujana muhiri wiwe, avuga ati ari mu nzu ya wenyene ntazopfireyo adafise umugarukirako. Tutadushikirayo ko umuntu yamwiyegereje. Dushitse batweretse ahantu aryamye dusanga kabaye, kuko ari yamaze kurenganya amenyo adashobora no guhema, ntabona ntiyumva nagiri. Nawe rero twahereye dutabaza umukozi w'Imana, umwungere Imana imwongereza amavuta cyane cyane cyane. Kujya rero umugenerali atagenda wenyene, abafise ibibagabaga yarazanye n'ibibagabaga bagiste Reverie n'abandi kujya nyene yabavuze. Nukuri harakoretse ibitangaza bikomeye cyane gose. Uyu ni Lazaro, vraiment ni Lazaro. Uko oya erega igituma tubivuga wewe ntavyatse. Oya ntavyatse. Ico gituma twe twabibonye tubivuga. Ubu yari umuntu yapfuye Lazaro. Ni Lazaro. Rero yewe tonde muri programu Yesu nari ndimo guhabwa ijambo ngira icyo mvuze. Wone shaka n'ikimazi cyishimwe ntanzi ntari byari bindi mugo nibuze ibyaba. Mane hafi cyubahiro. Hallelujah. Nibaza wowe ko ari ugushima kuko ntuzi ibyabaye. Nta mupfu amenya ibyabaye iyo yapfuye. Na Lazaro twumvise ibyanditse bivugwa na Marita n'abandi, sindabona Lazaro icyo yavuze. Lazaro hari icyo cyanditswe bigeze mubona. Yari yapfuye. Basi tureke gupfa. Nibaza ko abagiriwe bako no munsi basinziye. Mumbwire ibyabaye cyage warusinziye, ninde yarahagaze hejuru yawe? Kandi arusinzira atarugupfa. Uwe yari yapfuye. Sawa, shima Imana. Yesu nashimye. Amen. Shima Imana kubera amaze kuva mu mubiri. Agiye kubona umuntu aje yambaye ikanzu yera, aca arambwira ngo subira inyuma mwana wanje, ngo hari ibikorwa ngo ngomba kumunkorera, ngo kandi ubwire abantu ko ndi hafi kugaruka. Hama rero turaganira n'uwo muntu, nkabona ni umuntu asa neza cyane. Arambwira ati genda ubwire abantu ngo ndi hafi kuza gutora umubyeyi, ngo bakiri mu byaha bave mu byaha. Ni ukuri ndashimira Imana cyane ko nongeye kuba muzima, nkaba nongeye kubabwira, abashimiye n'abakozi Imana basengeye, Imana ibongere amavuta, Imana mvye gushima kanje muri mere mashi. Amen. Nivyo Imana ndayishimiye cyane kuko igihe twari ko turamusengera mu majambo naguma navuga ati garuka usubire mu bikorwa. Nimuvyibuka? Garuka uja ku kazi. Ingwino nyaruka uja mu bikorwa vy'Imana. Imana ishimwe ko marayika yaciye avyumva no kubikora. Ndafashijwe. Uziko bamuzuka bariyo. Naona baguma biyongera. Wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 36 96 98.